avant yuko mba Miss weekend yanje yabari gufungura no kuryama. Umva gufungura bose bari babizi vraiment baguma umva amasahani gusa nawe nishakira gufungura no kuryama casting unza ndabwira ati muri casting mugira ama video y'abandi twese tugishika urumva worashika uje uvuga ati reka mpfe kuraba haba hari abakobwa beza mana yanje no afana ngo vende uvuga ati umukobwa ni mwiza no hari umukobwa ubona ukavuga ati je ndatasha ndabihevye jewe nta kintu nje gukora reka naye simaramare ahanyene nitsina nyanje itarasohoka yabari mwumva je nka jonye je narabegeya kandi naratinya kuvuga navuga ati je baseka ndofungira audio mufe mu transmit muri kunisi jari babone kari ide yanje subusuma netrabanda Okay. None mega uribaza yuko weje sukwita kunini. Okay, sawa. Izere. Turavyizeye. Ni bon. Nindi. Ashamwa manu kwizera. Ni bo yego bama kwizera. Uko kuboko nta na kimwe kuko. Kwizera kura. Never give up. Okay. Fica maso, yeah. We can do about the tua agua. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Ino musiro première fois chaque excuse. Mutobere cyane ku bwa Lundi. I genre iheruka canke yaheze. Lundi genre last Monday. Twashaka kwiyeskiza kubera nta Lundi mesha twabahaye. Gusa muri two tubakunda cyane abakunzi ba Lundi mesha bizu mimi nawapenda sana. Muri two ndabakunda. Ya abantu rero mwatwandikiye ngo Lundi mesha twaciye tuzana yo ishushe urumva tugarukanye ingufu zidasanzwe umutumire wacu ino munsi muri Lundi mesha abantu b'Imana Uburundi burarema murabizi namwe Urundi sintu vyiza cyane reka namwe ibyiza by'Uburundi Miss karibu cyane murakoze urakomeze neza yego nani sawa yego sha tuva bien ça va ushaka turamukiriza abakunzi ba Magic abakunzi ba Magic ndaramukije cyane ndaragushimira ko wanyakiriye nga yego ubona ibintu ni sawa cyane gose karibu cyane hama mega imbere yuko dutangura twashaka genre widondora abakunzi ba Magic ko arabonye ari abaciye ngaha ava la competition ikiniki widondora bwire genre nico uri muri Miss Burundi murakoze nitwa Ndahiro Megane nkaba mvanda umukenyezi w'umurundi kazi mfise imyaka 21 nkaba naragiye mu ihiganwa rya Miss Burundi y'umwaka nkaba narabaye Miss Popularity nice Megane sinzi ko twibutsa gato umugambi wawe ko abakunzi ba Magic bacabiza dune Megane umugambi wese comment bimeze gute umugambi wanje yaro guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi ariko ndabicishije mu bworozi umva cafata amashira hamwe nkaza ndabaha impene n'ingurube ko biteza imbere mwumva ko ari umugambi mwiza cyane abakunzi ba Magic tumusupporting tumugwa inyuma tumubi inyuma imbere yuko dutangwa muri Lundi mesha twamaduse sujet tuvugana ko gato imbere uko tubandanya ibindi bintu rero sije no munsi yari iyo genre abakobwa nkibabwira abakobwa bamabona umenga ntibashoboye bamabona umenga iki genre sindakire kuri we peut-être genre sindi myiza nkabo ndi mu bibasi umukobwa atagira genre self confidence muri bavuga ati ugasanga arashoboye ibintu mugabo akabura kakarambwa ati no quand même je suis pas belle ya ukumeze uku akisuze estime Joni gihe kino wabwira we nka Megane as Miss Popularity gico no babwira niko batokora ikosa nakoze kwaje nkanje muri Miss byarafashe imyaka 3 sérieux ego cyane kuva 2019 ndabishaka mugaha umva habura kakandi nyene umva bakubwira ati yataye basaba urayikwije bya biro urabifise ubuziki gusa umva utari kuriyemera wowe nyene niwe uce ushaka ama barrière ego
donc mva namaze iyo myaka 3 asha mvuga ati ndemva umwaka uza nzocanza reka gato ibibanze bihere nzocanza mugabo uyu mwaka cyaje mvuga to yakome mega umva ibintu byose bizoguma bincako jusqu'à ubwo candatimba nuko novyitwa canavuga ati jewe uko bigenda kose nundi naco ngiye gutayo samahera ngo ngiye gutanga nibiki reka ngende uko bizogenda kose ndabikizovamo donc tico nobabwira ni ukwiyemera kandi ukwibofa apana kuca mwishima cha gatoya nako gatoya ya gatoya breve mugakome mwiyemere ko mushoboye kuko murashoboye donc unaho uvuga ngo jewe ngo nameshaka kuja muri Miss nimba ajya ama critère ya kwija ajya ama mètre na kilo nta kindi kintu uzobukeneye ko afite na identité kuri umurundi kazi deja urumva ibisabwa urabifise wewe ucugenda naga projet kawe kuko kenshi wanashima ikintu wabashaka ni plus self confidence ubone ko hari umuntu yiyemera ukumva nushaka kuja imbere y'abantu ijana utari sûr y'ivyo ugira uvuge donc juste mwiyemere vraiment mwiyemere ko murashoboye muratesa murarenze imbere ko tubandanya gato abigeme b'abarundi kazi mwavyumvise kameme muravyumva ko ari bijuje cyane muri Miss Burundi hari muhura n'abantu mutabamuzi bava mu mihingo itandukanye muramenya kandi ari kungenera muri Miss muvana y'urukundo rwa hatari muba mukundana kagati no abantu breve umenga bara imyaka 5 aragenze mugakundana mugashigikirana mukaryoheranirana genre nyine ukabona yuko hari yo relation imeze neza muravyiga mura n'abantu beza bigenda gute Tinanje ico kibazo barakoze kimbaza mugaje ndoza kari chance yanagize muri iyi génération ya Miss nagiye kuko même avant la finale tukiri muri demi-finale twari 25 numva tugihuraho nyene juste après nk'imisi ya gatatu ya répétition twese twabaye ba best Daros aba best kuko urumva nabana beza urumva sinobiheze nabana beza kandi quand même ajya mezi twabona imisi yose twaga ama répétition imisi yose mudafise répétition wowe uziko ata misi 3 ihera mutari kumwe nk'aba finaliste ho muri bootcamp twaramaze une semaine urumva kuva mu gitondo gushika mu ijoro ari bo bonyene urumva uyu naho yari murameze gute muratisamanya yego vre mu cubera mugabo uyu mwaka vyari vyoroshe cyane kubera bose naba grave n'abakobwa beza bumva ku mutima no ku mubiri hose bootcamp ikintu ahanini ibafasha cyane gose as a Miss nigiye kisi atari banga quand même oya sibanga ni plus concentration dibaza ni concentration kuko abari ni ngakwa kundi ugira ukore exeta bagacha gutwa muri interne kugira kuyige urumva nta kintu nakimwe kigusamaza abari wewe na projet yawe nikaye umva n'ama telefone urumva abari na telefone no nuzikoresha umva ni juste wewe na ni wewe na projet yawe niwo na projet yawe twashtugira chance akaza n'abantu batwigisha bakaduha ama formation donc ijya semaine iragufasha cyane iranaguhindura kurumva umeze semaine tari kumena mama utari kurafikina utari muhira ukumbura birakuraba mu mutwe ubufise projet donc ni concentration umvucupayo ubu ready pour la finale. OK, c'est bien kweli. Hama Miss irabaye finale ujya munsi rero wa finale ko ibindi barabibagize reka tugerageze guca hejuru duce ku mayange ujya munsi wa finale ni wari ufatanye na Miss genre good ndashaka kumbwira ingene wiyumva mu rujya mwanya zo mu mutima urumerewe gute uvyumviro byawe byari biri hehe zo wari wumva maze gute Chere ivyo munsi ndiko ndavyibuka buke uko imisi kubera nka le lendemain samedi nta kintu na kimwe nayo nibuka tellement umva vyabaye vyarihuse sinze nimba ari yuko competition yatanguye itevye canke ibiki ariko vyarihuta wara defila ugacuja kuvuga projet umva wapfa guhindura ikanzu ngo ni musubire kuri stage deja nagiye gufatana na Kelly nkiri mu mutwe nkiriko ati ndi muri babandi bane iyo utaravyemera nari nkiri muri baduhamagaye turi imbere ndace ko ndavuga ati muri babandi bane umva aho nyene Gloire na Antoine bamaze kubahamagara cyane isanga imbere na Kelly umva byari ko birihuta
Amenga biriko biriruka. Umenga biriko ni byandi nko mafilm umenga wose ihuri kuri abira de l'extérieur. Donc ibintu byaguma byihuta umutima wowe sinumva ngene ko amafoto nafisi yaje. Ndakora mu montage. Barabagize neza. Batugize neza. Kubera umutima ona hamwe wumva ko umva uri ngaha no kuvuga ntibikunda. Umutima warasimvye cyane. Kuko nigihe bavuze Miss Popularity umva niko naciye mbona dative wamenga sindiko ndabona ibibaye. Si waruri. Umva ndi muri bane ndaronse Miss Popularity. Nize gute? Ontoka nagiye gutora ubwenge nka samedi vraiment. Mugabo no kuryoherwa nagiye kuryoherwa après. No nagiye kubona ati natsinze bya bindi byose nabishoboye. Ntizari ndo. Sino hajya yari umva yari umutima. Umutima warumeze gute aterera mwijana. N'ibintu byatari. Yari yaduze cyane. Ijya mama ibigoye antreta ibigoye kwaje ndara none abantu ufite bameze gute kandi rero tubaravye gute abantu menga ni bon nta kibazo na kimwe mufise okay indani bamwazigiye mwapfuye gatise so biraheza ariko aravuga aratevya sha ngo murumva ari ngo nkuko umenga namwe ati ndagusavye urashaka kunyarutsa urashaka kunyarutsa tukava muri ubwoba ni atayizana hama imbere yuko rero tuja mu tubazo dusa n'utwanyuma tubwire gato platform ya Miss Burundi ikintu maze mu gihugu surtout no kubakobwa platform ya Miss Burundi ikimaze mu gihugu je pense que ajya ma opportunité baduha twebwe les jeunes filles ni kintu novuga ni once in a lifetime ni kintu kiba rimwe kandi utashoboye kuca exploit kikurenganya biba biri très dommage kuko baduha ama opportunité menshi même avant yo gutogwa ama coaching turonka aba prof baduha ama knowledge sinigeno kivuga ubumenyi tuhavana urumva ni kintu ugendana ni bagage ugendana imyaka n'imyaka hama donc pour la société franchement bara ni nga formation baha les jeunes filles ni nga formation mu guforma aba entrepreneurs abakobwa mu kubankuraja kumva ko nimba ufite 20 ans bitasiguye kugira urindire ngo ushikane 30 kwera ukora nimba ufite projet hari platform ishobora kugusponsoriza wowe juste ubereke kushaka gukora wipange ukacugira hama pour la jeune fille naho iyo chance ni chaje sinzigere gumva gushikana n'umuntu avuga ati mwese sinzi nico nobabwira kuko urumva umuntu akwemera akubwira ati wewe vuga icyo ushaka gukora hama twe tugufasha we juste wozana ide ibindi twe tubikora donc ni ide iri très inouïe ni avantage itabaho vraiment Miss Burundi mubaho cyane aho muri cyane hama turashaka kumenya rero tuvuye mu buzima bwa Miss gatoya Megane genre kubera turi muri lundi meshaka même urumva tuzikera motivation ya lundi tuje nyene mu ndwi genre dutangura indwi tumeze fresh ama weekend ya Megane ubu ari Miss n'igihe ataraba Miss hariho itandukaniro sino si oui est-ce que ama weekend ayapasa gute itandukaniro rirahari itandukaniro rirahari apana ngo ribi ni plus yuko nka avant yuko mba Miss weekend yanje yabari gufungura no kuryama umva gufungura bose bari babizi vraiment waguma umva amasahani gusa nawe nishakira gufungura no kuryama kuko urumva nta umva ku ishuri mvuyo cyane ku kazi mpejeje nta wundi muntu aza kuza kuna stress urumva ngo tanga ibi naca nzimya telefone ariko nkunzimije telefone kandi nkabanda nakora donc le matin quand je badi ku ishuri après midi nkacanja ku kazi gushika nka 17h 18h hari igihe tuba dufise inama avec les filles soit finaliste canke bajya bane nka 17h 18h tugaca duhura maybe tukavugana ati iyi semaine tugira dukora ibi nibi ubu kwezi dukora gutya na gutya yego agenda iba yuzuye urumva yama yuzuye ntimubura amaprogramme ntimubura ivyo mukora ni ibintu vyiza cyane abakobwa Jenda umugenzi igitora kwaje ijye question abakobwa bisuze stima urumva ivyo basaba byose barabifise mbwakavuga ati jewe uyantu bikunda sinabishobora urumva bama bafise bwa bwoba bwo kubona umenga ntibashoboye ntibagize iki wambwire ko biri normal mana yanje nta iyo mutubona muri casting unza ndabwira ati muri casting mugira ama video y'abandi
twese tugishika urumva worashika uje uvuga ati reka mpfe kuraba haba hari abakobwa beza mana yanje no afana ngo vende uvuga ati umukobwa ni mwiza no hari umukobwa ubona ukavuga ati je ndatasha ndabihevye jewe nta kintu nje gukora reka naye simaramare ahanyene nitsina nyanje itarasohoka mugabo utazi yuko uyo wundi nawe arakubonye nawe nivyo ariko ari niko ivyo ariko ari voilà kagati ko cyungura abantu kujya ngarunzi ngo ni muremure ngo cyangwa mugufi ngo yego kajya gatayo ibiki nibiki donc umuntu wese aba afise ico nyene arabandi akavuga ati none jewe nje gukora iki ndabirujya nawe mugabo franchement ona ubwo bwoba ushoboye kubutsinda unstoppable ego from ubwo ushoboye kubutsinda kuko ikintu cyose baracika yabari mwumva jenga njonye je narabegeye kandi naratinya kuvuga navuga ati je baseka ndofungira audio mufe mu transmit muri kunisi jari babone kari ide yanje subusuma mugabo simple mpagaze senga namba amarori kugira jo abantu ntubabone mu maso naratinya navuga ati simona ngene nshobora kuvuga imbere y'abantu 100 ntazi mugade après ukenduriga muko cyakubwiye ati ugenda imbere uca wifata gutya ukiyumvira ibi nibi ugahema gutya donc après urumva 2 semaines biba byabaye normal biba byamaze guhera mugabo kwera wige ifo jusqu'au bwa bwoba ni ibintu bisanzwe bajya ngenda basarisha ona kuva kwa mbere gushika kwa bose twirirwa n'ubwoba twiga turapapa ujya munsi wa final ho nanwe karavuga mu makulisi baraza ngurumva rero ngo birasanzwe tukashitubarama tukashituhora urumva kubera atari mwebwe c'est ça avuga ati ko bisanzwe ngirayo tori kanzu ungireyo uvuga ati je n'imigara yanjye reka je ndayivuga donc ubwo bwoba burasanzwe vraiment mugabo quand même il faut kugenda over it faut kubutsinda kora handi ho usanga ushitse ku bintu bikeye akantu kamwe nari nibagiye gato kabaye umunsi wa finale katari keza cyane fete ko bamaze kugira Miss baramunoma ati Miss Nikeri ngaruko reaction z'abantu muri salle ibintu nyene genre byabaye nta applaudissement nta kintu na kimwe est-ce que mwebwe nk'aba Miss byabafekse gute keri wo ubwiwe genre mwari muri kumwe peut-être ntwa mwanya wo kumubwira tubimubaze genre reaction ziwe hari ico mwamfashije nk'aba Miss bwati non ni bon ça va aller déjà mwebwe mwavyakiriye gute twebwe ijya reaction au début namwe yari yayitahuye mugabo après no twagiye turavuga ati d'un côté n'abantu turabatahura kubera ko umuntu bari babikurikiranye barabikurikirana hamwe umuntu ubona ko muri kumwe 100% donc umuntu muri kumwe kuva muri mars ku munsi azaratanga ijana ku mastatut rigora guposta kandi hari ukuntu n'abantu bose iyo ushigikiye umuntu uvuga ati nta muntu ashobora gutsinda atari niwe voilà tijewe imakambi wacu nta muntu mbona yo kwambara ikamba gusumba amakamba gusumba twebwe gusumba gitega abantu bose gucyonye mugabo quand même naho buri déçu kuca ubigaragaza kujya kuntu bijya nibibi quand même byatse bitera uruhagarara ukamengana ikintu cyatari kibaye yego hamaje avantage keliwe yaragize cyangwa twese kwa twaragize ni kwera ko nta mwanya wavyo wahabaye cyane kuko urumva ijya weekend ihera umva uruhuze Messi no land akazi kari gatangwe sinzi ko mwabonye amafoto ingo ngaha donc nturonka amanya wo kwicara ukaja ngo kwitwita ngura ama commentaire uzobona nka après vyamaze kuvayo mais sinon naho twe vyara na twavantage ko byace bitwereka ko bariko barabikurikirana kwa même cyane gose duhetse mu bandanya naje nizo hama entre Miss naho kora kujya kuntu twari close no muri competition même après vyarabandanije nubu niko mukimeze ego from trapot bahatari n'aba best bahatari mega reka twikinirije ibindi turabivugana turiko turakina Bazaye bati Megane urabeshe vraiment Bella uri kuvuga amakosa Shatubwiye Voilà Yeje ndari kuri TikTok sindakina Nibo Nigoye Uratangura ndatangura Tangura Okay Merci
ariko vraiment koba entre temps mega hari abantu twabona bagupostinga aba star ba B-face urumva ibintu nk'ivyo musanzwe muri abapote muri aba besto bimeze gute n'abagenzi bayo sha twari twahuye mu ma evenement kwa kundi gusa n'abana beza abastari bino je ndabafana bro ntazose kuza baravuga nabi ngo vyagenze gute n'abana beza twarahuye rimwe de nabonye muri competition ndambwiye ati ushoboye kumfasha vu ko ufite plateforme kunsomvya ati bikora ndabona abikoranye umutima mwiza wow atakugoye cyane ikindi yo ndasavye bige kwa Megane nuryoherwaga mana sha wabitwitse oya nta na kimwe nakoze bose sikuni imana ni nziza voilà okay yeah abasitaba mu Burundi bubahwe yaho wititse ndayikeza bo vraiment n'abasheri sana nk'igice c'amajwi cavuye iwawe yeah cyavuga none Megane na B-face vraiment bohurira he kamwe kugira mushire kuri Instagram yiwe Jiwazi seye na grand frère nubaha cyane yeah bubahwe okay ariko mana wamfashije ubundi bikago ka Megane kamwe Megane yatubeshe ntabonye ku TikTok yarabanze kwikina nta muntu yoyibona agaca angirira ibiraho singowe none kamwe voilà sa ya okay bikagwa uzumye oya nakuze gute tugenda n'ibishe none gribije bihava bihera ukuntu mugabo bihava bingwako ejuko yo please ndaroze sa voilà ni tricage amatricage nta kintu na kimwe hewe jewe nganda kubwira namaze kwitegura ko ngira nsambe kubera ko iragiye yose urumva nginge gato Megane ikaratirisha irava ndiko ndayumva iragiye okay kuri kurayumva basi ni bon quand même ça va iragiye d'accord ntaje ok en fait ndayitwaye yose ni bon ntaje à l'aise netrabanda okay none Mega uribaza yuko wejeje kwita kunini okay sawa izere turavyizeye ni bon nindi ashimwa manu kwizera ni bo yego bama kwizera uko kuboko nta na kimwe kuko kwizera kura never give up okay Megane never give up from Ndaroze none ibintu bavyita gose byange mwagerageje bana vyase yagerageje yo uri wagerageje mbwa ni ryambere ndiyemeye ari ryambere vre muri mu pro kwizera kuri aho urazi byo twavuganye numbonere cyane ariko nibo merci nawe tukora cyane gose haba abakunzi ba Magic rero tubashimire cyane MEGANE Miss Popularity cyaje ko turabwa n'aba boss aba CEO boss bahatari bumse kaje Megane nuguruke utangiza bane n'ingurube MEGANE yikoreye ibintu bibandanye bisa neza cyane gose
Megane arishura abantu bose atuta si uturose projet ushaka kumukorana umva ari la nisho yabereye Miss arenga kugira afashe twebwe Burundi byose bitera imbere muzane izo mpene n'ingurube hama tubandanye twirira akanyabyo rero turashimire cyane bagira subscribe kuri Magic Channel TV hama tubandanye twabishushe merci beaucoup ciao ciao